dukurikirana application uyikura kuri site ntuyikura kuri Play Store cyangwa App Store ko musaye mubimenyereye. No kuvuga uragenda kuri www.melbet.bi hanyuma ukabona ushobora kugura. Ubwa mbere twara twugurura konte gusa duciye kuri site ariko ubuye ushaka no kuronka application bikakorohera. Icurumva ko ari ikintu gifasha abantu kubera abantu benshi bagumye bavuga gingi babaza abantu none tubikura he tugira gute nukwibutsa abantu yuko ntuca kuri Play Store uca kuri site nayo irahari murayizi www.melbet.bi. Icowe nibaza yuko nimba takibazo twoca tuja kugikurikira. Igikurikira naco nuko abantu bazogenda bakoresha application haje akarusho kubera Melbet murabizi neza yuko yavuze yuko atagacere kazokwama kaba azokwama rero bishasha bose iterera abantu kubandanya bapariya ku bwinshi mu bantu 10 bazokoresha application kandi bakayikoresha kuri ritme nini. Murazi yuko Melbet mwarabibonye ikoresha muciye ku mbuga zayo canke mugaca ku ma platform yiwanje icaka amaje inkino zose turi muri Geo basket tennis ibintu byose ukuvuga rero abantu bazogenda bapariya ku murindi munini mushobora kuronka abambere abantu 10 bambere umwe azoshobora kuronka telefone nziza cyane iPhone Pro Max 12 ubundi wanyuma ubwira kuri numero 10 nawe wanyuma muri abo 10 azoronka iPod. Ukuvuga yuko kubakunzi rero ba Paris murumva neza uretse ibiharuro ntuzeya byiza Melbet propose par rapport yandi ma Paris dufise ngaha mu Burundi utsindira amahera ukaca hongera ugatsindira n'aya n'ubu burusho yazanye Melbet ni nka promotion novuga. Agacabaho rero igira gatatu nuko Melbet yazanye ikintu vraiment nimboneka rimwe ati ni giki Melbet yagiye kuvugana ama societe ya communication ngaha mu Burundi ku muntu wese ubunyene ukavuse telefone yiwawe bigiye kuja mu ngiro atama megarimo ariko ukagenda muri moteur de recherche ukagira www.melbet.bi ushaka uri muri Lumitel aya tuzi akomeye niyo dufise Lumitel, Econet, Wireless, Smart hamwe na Onamob. Izo zine nta mamega ufise yaguheranye ugiye kuri iyo site izo kuguruka. Kuvuga yuko les charges zo kuja kuri site, les charges zo gupariya kesa so upariya aciye kuri konte yuguruye kuri site ni kwa gusa nta mahera Melbet izo kurihira ayo mamega.